abakunzi ba Asia Vibe TV aho muherereye hose ndabaramukije amahoro mumeze neza ari sawa nizere ko mwese mwamaze kugira sabone mwamaze kugira share kandi muze muragira n'amakomantere muri uyu mwanya twagira tuyage gato mbega nk'ubu mu gihe uri ahantu urindiriye umuntu yatevye mwahanye handevu kandi ni ikintu cihutirwa udashobora gusiga udashobora guheba nk'umukristu wacu ugira iki abenshi n'ukuri kurindira hari igihe biruhishanya umuntu akavuga ati aratevye ugaterefona telefone igaheba ikazima ukandika ntibishure waciye no ku bandi bantu bose none bimeze gute umuntu ariye yabihevye yabivuyemo bimeze gute ko ndushe ariko rero muvukanye nagira ndakubwire yuko ibintu byose biva ku kwihangana ibintu byose biva ku guca bugufi banza wiyumvire wishiye mu kibanza cy'uwo muntu mbega nta munsi uracererwa mbega nta munsi birakugora mu kirundi bavuga ngo ugiye ntagira ngo ndaje hari igihe aba yibaza ko biza kunyaruka ariko bikanka hari igihe aba yibaza ko aza kubanguka ariko agahura n'uwagize agisida mu nzira agahura na ambuteyage ibibazo ni byinshi bishobora gushikira umuntu bigatuma ateba jewe rero nk'umukristu nibaza yuko ikintu ca mbere woca ugira akenshi naho tutabikunda twaza akabibiriya utore urasoma ijambo ry'Imana urasoma ijambo ry'Imana bible hari n'ibindi ubu ziboneka mu matelefone urasoma ijambo ry'Imana umurindiriye ko kumbure muri uyo mwanya Imana yovuga ikindi cya kabiri agashapure benshi twama tukambaye tora agashapure kawe urasenga uravuga agashapure ushemeze umuvyeyi Bikira Mariya ubwoko bw'amashapure ni bwinshi ushaka kuraba agashapure kagufi nako birashaka kugufasha ni ukuri ishapure yose yimaze murazi ko ari iminota ishika 15 iminota 15 uriko urasenga uriko urazirikana mwaramutse Mariya uzirikana ivyibukiro uvuga dawa twese cya gisabisho Yezu yatwigisha emwe no kuri ntumenye ingene yaheze ntunavyibuka ntunasamara hari ikindi naco hari n'abakunda gusoma ibitabo bisanzwe hari abagendana ibitabo hari abakunda gusoma abanditsi bandika ibitabo nk'ivya entrepreneuria ibijanye n'amagara y'abantu ibijanye na development personnel wewe nyene ingene ushobora kwiteza imbere wewe nyene ibijanye n'ingo n'imiryango ibijanye no kurera abana mbese n'ibijanye n'amakuru ya politike ego urashobora kuba uraraba amakuru hirya no hino ugashobora gusoma ibitabo kuko hajya iyo usomye ibitabo ivyiyumviro vy'abandi birakabura ivyiyumviro vyawe nawe ufise ariko muri ivyo bitabo nkuko nahereye bible ni ya mbere umuprofeseri yatwigisha igifaransa niwe yahora atubwira yuko bijya byose twiga bijya byose batwigisha ikintu gikomeye cane rwose ari conjugaison ari ama expression guhadikiriza gutondekanya amajambo ari guhadikiriza ari gutondekanya amajambo ikintu gikomeye cane yaratubwira yuko vyose biri muri Bibiliya ko Bibiliya ari igitabo canditswe ku rugero rwo hejuru canditswe ku buhinga buhanitse kirimo ibintu vyinshi cane byose dushobora kuronka twokura no mu bindi bitabo ego ababizi baravuga yuko Imana irazi chimie irazi biologie irazi les sciences zose la technologie la communication irazi histoire géographie
nk'ibible ibyo byose turabisangayo. Urashobora rero kwama witwaje ico gitabo ukagisoma, birashobora kugufasha kuba urateramye urindiriye uyo muntu. Tutibagiye no gusimbira kuri Axia Vibes TV ikaguteramisha, ariko ibiganiro byinshi cyane, ariko ibiganiro biryoshe, ibiganiro byubaka, naho nyine ukaba uraraba ukaduha na za sheme zawe ukabisangiza abandi ugapartaja. Hama ikindi naco ntukwibagira mu gihe urindiriye umuntu, birakwigisha guca bugufi no kwitonda, la patience, novuga la patience mu kirundi, guca bugufi no kujana ibintu buhoro buhoro, kuko ntubuzi igituma uwo muntu yatevye, ariko ibintu byose mu buzima no guca bugufi ukabanza kwibaza, mbega kubera iki vyagenze uko, mbega kubera iki vyamushikiye uko. Nimba atari umuntu asanzwe acerekwa, ko hari abantu usanga basanzwe bacerekwa, nimba atari umuntu asanzwe mutari mufitaniye ikintu gikomeye cane, ataco yakuronderako, vy'ukuri ari umuntu yaraje ku kintu nawe kimufitiye inyungu, nibaza yuko wosaba ingabirano ya patience, n'ingabirano yo guca bugufi. Ashitse ntucumu tukagura nk'ubu warihe, nk'ubu wangize iki, uca usanga n'ivyo mwagira mugire vyose birapfuye kubera wamuryagaguye, wamuriye umutima, usanga n'ivyo mwagira mukora ari nk'inama mwagira mukore birapfuye, vyose nyene bikaca vyononekara. Imana rero iduhe iyo ngabirano nkuru, Imana idufashe cane, idutahuze. Ndakunda kuvuga akajambo ngo nta kaburimbo, abarundi barayamaze ngo nta kaburimbo, n'akazina nkunda cane k'umuvyeyi mu bavyeyi mfise. Nta kaburimbo, ibintu vyose bibaye biba bifise igituma vyabaye, ahubwo no kwitonda ukaraba igituma vyabaye, hama ukavyakirana umutima uciye bugufi. Murakoze cane, Imana ibahezagire, Imana ibarinde, ariko sinshigikiye abacerekwa, sinshigikiye abata ama-rendez-vous, kuko birica. Umunota umwe, abongereza bavuga ngo time is money, umwanya urazimvye, uravye ibintu ushobora kuba ukoze mu munota umwe canke iminota 5, hari igihe biba ari vyinshi cane. Rero mu gupanga porogaramu uri umwanya ukiha avance, kugira ngo ntiwice n'ibikurikira n'ibiri inyuma vyose ngo bihave vyononekara. Murakoze, mugira mwubahe, muhezagirwe cane. Yari Josiane Manariyo, umukozi akifiko wo kuri Axia Vibes TV.